kwa Bifeso no flow nene mariage kuyikaushije burezi bya mariage reka tubihebe reka tumukeze kwanza reka tumukeze genda weri yugiye genda weri yugiye umukezi mo nawe genda weri yugiye genda we genda weri yugiye na 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 genda weri yugiye na 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 genda weri yugiye ako karamaze reka tuvuye oya hari indirimbo ya Double J ivuga ngo urugo ruhiye ijya ndirimbo urazi ko yaririmbiye sister wiwe yaririmbiye sister wiwe kabisa mbega hakurimo na tuzoremba ngo niwe yasenya akavoma tuzoremba ngo niwe yasenya akavoma neso yari afise vibe kuri stage hari ukadufise mu bakobwa hari umuntu asunza ko managinga stage muri murenge bakobwa dukuremo abamutanguriye ndiko ndavuga gusenya kuvoma no gusenya kuvoma ni kuri stage cyende ko ndavuga muri industry ya kabiri gatanindwe ari muri bamwe basanzwe bagira gute bashusha urugamba fresh kuri stage Mokenzi ni kare ahubwo mfise ikibazo yakubahwa Sergio Sergi mu kirundi bavuga ngo kino Sergio urakoze ariko fise ikibazo atworohereza kugira ngo abandanye akazi hano mfite ikibazo na handi ibibazo ni byinshi ubundi uruhande rumwe ndabona tuzoba twungutse ubundi ruhande duhombe inkuru twayitanguriye hagati abantu bumve yuko turiko tuvuga ku bugeni bwa Mokenzi kuri hajya buraba bon ibi byo etat civil yabaye le 22 reka tubibutse yuko le 14 z'ukwezi kwa le 14 février z'ukwezi kwa kabiri ya le 14 février 2024 habaye William Mary habaye proposal kumufukamira gutera ivi akajya kantari ndi nyene gutera ivi Mokenzi honguwe muri 2024 habaye kumutera ivi hama le 28 haheze umwaka n'amezi n'ukwezi umwaka n'ukwezi n'imisi ukwezi kumwe kwari kwarenze kwezi kwa twari tugeze mu kwa gatatu ukwezi kumwe kwari kwarenze kwari bwarenge hareze umwaka n'ukwezi kumwe n'imisi igera ku 10 iminsi ntiwigura yiharura reka tumwipfurize ibihe byiza na ntuze yawiwe hariya haciye haba dote gari dote mu kirundi bavyita gukwa ubukwe ewana hinoti barayitanze hama ku munsi wa gatandatu ako ndibaza nk'umuvyeyi abantu muri kuri Facebook muri ko murabibona Mokenzi hari imbere y'idarapo ry'u Burundi ndibaza nk'umuvyeyi yavyaye umwana aha no gukira izo miliyoni ari we yasenya akavoma Mokenzi niwe yasenya akavoma muri entertainment kabisa mwumve yuko rero kwa gatandatu naho habaye kuja muri etat civil agomba saba je numva mengo na mikale ariko bija nkogira ngo industry ntizimbwe tuzimbwe Mokenzi hari ibona ko yaranditse ati mukongo yaravyivugiye ko ari umukongomani mukongole ngo mukongole wangu yitwa Serge Nyandida bavuga Nyandida cyangwa Nyandida Moke araza kutwihanganira nta bwato uzoburiko bashobora ko bavuga Nyandida canke nizo zibiri numva nizo zibiri ubundi ntibumve ngo tuvuze ngo numukongomani bumve ngo twabikuye hehe nabizi ko amafactor yose tuba tuyafise kabisa umukwe wa industry ni from Congo DRC from Congo n'abavandimwe tubanye neza abantu bari kuri Facebook nyene murabizi ko ataco muzotuburana kuri zya post za Instagram kandabereka ga post harimo akantu nyene ako twita aka script cyangwa caption amajambo yanditseko wa moyo yanditse ati when Burundi meets Congo reka nkwereke kugira ngo bigende neza kagiye ko hariya Juma yakashizeko
hano uri kuri Facebook ubutumwa nkabubonye uburyo bwashitseko ati when Burundi meets Congo yarashirako n'utudarapo acha yandika ati le 15 z'ukwa gatatu 2025 our love story is my favorite. I couldn't choose one picture to post, so here is my top 9. Gukwa Romise the Dot introducing ceremony traditional wedding. Nani mushaka ndabasigurira mu Kirundi niyo yasenya kavoma nta bindi. Gukwa gutanga inkwano kwerekana umukwe cyangwa umugeni igikurikira traditional wedding ibu n'umugeni giki umugeni nyabaki ko gukwa oya mu Kirundi ira traditional wedding ni gusaba umugeni kabisa nuko bimeze rero reka Mokenzi tumwipfuriza amahirwe ubona yuko abantu benshi bagumye bibaza rero Fulgence bati mbega tuzobona Mokenzi ko turabizi yuko uyu Serge Nyandida asanzwe aba Belgique cyangwa France ni mu hantre y'Ububirigi n'Ubufaransa voilà kimwe muri ibyo kuko turavyibuka igihe Mokenzi agenda Belgique agiye gukora show ari kumwe na Bface on the Front warababwiye yuko bari kumwe baciye babonana hariya Mokenzi aca yigira rapport wayo kabisa na ni hotel yigeze afata agane bamuhaye indaro hariya hanze iburayi nareke okay na hotel yigeze afata kabisa ubona ko yaciye yigira ku musheri wiwe arapoeshayo kabisa ibintu byari bimeze neza twaguma tubona amapicha oya mu bisanzwe aho kiri clear mahera yi hotel baciye bayajya kabisa birumvikana aha umuntu yaraca yibaza ati mbega tuzobona Mokenzi aciye agenda kubiburaya canke ni Mokenzi azoguma yibera ngaha maze uyu Nyandida Serge azoguma aza kuza kuraba icyuki ciwe yongera asubira hariya Mokenzi afata akavoyage agenda hariya amakagaruka itambere cyo nk'ubu tuvugana Serge ni wahitamo swate anampeleka Kongo au wanaenda kama ni Ufaransa kama ni Ubelgiji ndo watajua ariko nibaza kari Belgique kabisa ni Belgique kubera Mokenzi yasanze uyu Belgique nuko biba bimeze kabisa nuko bizoba bimeze Mokenzi rero katumwipfuriza amahirwe tumwipfuriza urugo gwiza abamakara nta burubeya maze ibintu bizoce bigenda biba wanene ze bigende neza kabisa tukwipfurize urugo ruhire katurindire kwambikwa impeta hariya hajya ya dote niya yambitswe ndavuga hari impeta isigaye imwe bambara ngaha kuri aka unote bagwita ngo urunyeno uru kira hejuru barubone wewe ni barubona urabona intoki nizi none ntiyayambitswe oya yayambitswe kuri ubu yafise iringa kandi umugabo ubu ntayafise iri he subiramo turabahe ubu yafise inga hasigaye iyo nga sawa nuko kandi ubu umugabo nta mpeta yambaye sinzi oya kuri dote hambara umukobwa gusa simbizi nuko kabisa nuko bimeze urumva yuko hariya biriko biragenda bimera neza cyane dukomeze kuba tumwipfuriza ibihe byiza niko novuga maze ibintu byiwe Imana ibyivangemwe maze abantu ntibabijemwe uko bigiyemwe abantu cyo kibazo usanga ibintu byagoranye reka twipfurize yuko Imana irafashanya n'abantu bazobijamwe reka bijemwe Imana izohitamwe abantu bazobijamwe sibyo Imana bari izohitamwo abazobijamwe kugira ngo ushobore kuba bigira gute bigenda neza komeze no kuyisaba ayiyegereze maze izomuherekeza mu byiwe byose kabisa gwadushimira abantu nk'aba OG Dior Tuiseng Odifax Uwimana Ejide Ndayirata Emerke hamwe n'abandi benshi cyane mukomeragana muri ko turi kumwe namwe abantu muri kuri FM Imana komeze kugenda bagirira neza ibintu bigende bigira aka commentaire ka OG Dior avuga ati ebana muradutamwe amakuru ya fresh hewe none wahora wumviriza amakuru ya entertainment kazika yagira handu jana nyene kuri Classic Vibes ni kuri PJ Classic FM dukora kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha 10 gushika isaha 12 kabisa tuba dutanguye kwatsa umuriro fire ajya amakuru yose ya entertainment ubushaka kumenya na hanyene n'ubusesanguzi canke umwihwezo muzima
uzosanga hano kabisa. Nitwa Fulgence Mika ndi kumwe na Drizzy Maneko, ini Classic Vibes kuri PJ Classic FM ku murongo wa 97 n'ibice bitatu. Ni ijwi ry'umuneza, arabona ko tuba turi kumwe namwe kugira ngo ibintu bikomeze kuba bigenda neza, mumenya ibiri ko biragenda biba muri entertainment industry ya 2 indwi canke yo mu Burundi, mukamenya n'amakuru y'imyidagaduro atandukanye ariko aragenda avugwa hirya no hino. Turi kumwe na Dream House kugira ngo bikomeze kuba bigenda neza, niho hantu honyine mu gihugu cy'u Burundi ushobora gukura telefone nziza maze ugaterefona wisanzuye, ukagenda ugira telefone ibika umuriro ukwiye, ukagenda ufise charger uri sûr yuko izogufasha gushaja telefone yawe mu mwanya muto, ibintu byawe bikagenda neza nkuko ubishaka. Ibikoresho bigufasha kuronka connection neza ubisanga muri Dream House. Amasaha meza agezweho ni muri Dream House. Amaekuto y'abafise insiga canke ayatazifise ni muri Dream House. Ushobora kubakora bivanye n'icuma electronic cyose wipfuza, uko byose barabifise. Wakora kuri 39 ubusa 6 cyangwa ugashika aho bakorera muri vie cyangwa hano mu gisagara cya Bujumbura hagati y'imbere ya Rompwe, niho bari kuri chaussée Prince Louis Rwagasore inimero 1, maze ugacyoza ukironkera ibyiza bibarizwa muri Dream House. Kandi turamutsa na bakora hariya muri Dream House kuko niho hantu hambere usanga bakira abakiriya neza. Umukiriya muri Dream House n'umukwe kandi ibintu byaho biranazimbutse, ikiyongeye ko nibizima birakomeye, ni original. Tugiye tubandanya tubabwira n'amakuru atandukanye, ariko tubibutse ko kandi kugira ngo ushobore kuba uriko uravuga ijwi risohoka bakumva neza, wifashisha Ruzizi hotel cyangwa ukajya muri resto bar akiwacu baguhereza imfungurwa nziza kandi ziteguye neza, ziganze gufasha kugira inguvu kugira ngo ibikorwa bye bikomeze kuba bigenda neza, ndetse ata nkomanzi. Imfungurwa zitetse gutandukanye z'ubwoko bwose urazihasanga, maze ugaheza ukihereza yaba mu masaha yo mu gatondo, agasupu, agakafe canke utuboga dutandukanye, agatoke n'ibindi. Mu gatondo bameze neza, kumutaga niko kugira ngo usubire mu kazi kawe umerewe neza, ariko kandi no ku mugoroba hariyongera kantu ka brochette, amafi, imikeke, amasangara za tilapia n'izindi, maze ukameze ugenda ugira ubuzima bwiza nk'ibisanzwe. Ufise imanza baragufasha, ukagenda ureserva bakaguha ibibanza, maze ugashobora kuronka n'imfungurwa uzimana abashitsi bawe. Resto bar akiwacu ibarizwa hariya hepfo gato y'ishure nderabigisha Ines kajya kabarabara kamanuka ku ikambi ya XDC ya mu cyamuhabona mu kuboko kw'iburyo uri kuramanuka ucyabona ikibanza kiza gisa neza, niho uca ukatira muri Resto Bar akiwacu. Ukihabona ukiyashika izini bwagiye urabikwereka ko n'ikibanza biranditse ko yuko ari Resto Bar akiwacu, hasa neza cyane, muze kuhateramira ibintu bimeze neza cyane. Cyangwa wakore kuri 69 58 47 ari icyo mukeneye kubaza muri Resto Bar akiwacu. Muri Ruzizi hotel naho yongera ko ibintu byo kuronka ibifungurwa byiza cyane. Ruzizi hotel iri ngaha kuri Avenue Université nimero 57 aho bita ku Nkoko, ku ruhande rwo mu Bwiza, canke urashobora kwakura kuri 68 516 434 canke 61 8 ubusa 8 635 maze ugacuronka ibyiza byo muri Ruzizi hotel. Hoho hiyongera ko ikintu cyo kuronka ushobora kurara maze ukagenda umererwa neza nkuko bisanzwe.